mu mwaka waheze Mbayahaga ari umuntu amaze kugirirwa urukundo n'abantu benshi ni ibintu wakira gute ni ibintu ufata gute Gapotre mbo bivuze ikimanyu no kugirirwa urukundo n'urwanko bibangikanye ariko byose ni sawa igihambaye no kutagiranira urubanza n'umutima wawe ni byiza kuko iyo abantu bamaze kumenya umuntu uruhande ahagararako kumwitiranya biraheza bikagabanuka uno munsi abihaye canke bafashe ingingo yo kumva yuko bokwanka koko bo bibandanya canke bohinduka mu kuri banyanka oya bibiri tubanga bo tugwana saba inyama n'amaraso ikiri muri bo nico kinyanka no kuvuga yuko uwo muntu ayoborwa n'inda aho kuyoborwa n'umutima ayoborwa n'inda yinda rero yitege ku mutima ni wa muntu usanga ibyo akora byose ataraba inyungu z'abandi canke ataraba ibyo ari karonona purvike inda yiwe yuzuha iyo umuntu ameze uko no kuvuga ntiyigera bumbwa n'ibyo afise ntiyigera yumva hagijwe n'ivyiwe yamabona yuko umenga n'ibyo abandi bikwiye kuba gwiwe kuko uwo muntu aba ari mu ikintu c'ikimanga mu mutima n'urusuma nyenzi rurerure rutigera guzura iyo umuntu adashobora kuba rero umuntu abumbwa n'ibyo agenewe canke n'ivyiwe akacagira umutima wo kubona ati nabijya byanaka byagomba kuba ibyo wanje ubu ni wa muntu adatinya no kwica uwundi kugira ngo amunyage ibyo afise none ko ngahi iwacu ariho hantu hari amashengero menshi abantu basenga biboneka ko vraiment abarundi barakijijwe abarundi bashira imana imbere ariko akamumengo abantu mengo nibo badatera imbere hari ivyo badakurikiza kugira ngo batere imbere reka nkubwire gusenga konyene ntibikwiye hari inyigisho zimwe batubesha bo batubwire ngo dukunde ubukene mugabo cyo batubwira ati nimwabona ibintu bikayangana ku misozi muzocyomenya ko ari bihume n'ibintu by'ibisizi imwe ibisigo byateye muzoce mutubwira tuze kubibakuriraho hanyuma mwebwe tubimure tubashire ku wundi musozi kumbe bya bintu bikayangana ni inzahabu n'amadiyama niyo mpamvu muri Afrika hama intambara z'agasakisaka none ko batwigisha kutubaha ariko indongozi zabo bazubaha ubujagare bubi wacu urabone wabubaho oya ntibibaho bakatwigisha kudakora ngo dutega amaboko gusa ngo bitangaza bizokoroka bivuye mu ijuru bobo birirwa barahondagura imisozi bakora ijoro n'umurango bazotera imbere twe dusigara inyuma misi yose kandi uzumenye umuntu agusumbye ubutunzi akubwira umuja bitubwira ngo ni warongora umuntu yahukanye uwo bari babana yari umugabo cyangwa umugore akiriho ubusambanye siko birivuga none mu gihe tugifise abakozi b'Imana babona yuko bugira icyo uterereye mu iterambere ry'igihugu muri politiki y'igihugu politiki y'imibano n'amahanga n'ibindi bihugu muri politiki y'iterambere kanaka mu gihe abantu bagifise imwe zo kuvuga ngo uzoba wivanze n'ibyisi cyane Apotre none iryo terambere ryoza gute babona yuko umenga kuja muri politike cyangwa gukora ikintu cyotuma cyitwa igihugu umengura mwe nabo tukibafise terambere ryoza gute henshi bavuga ko tamukozi w'Imana yoja muri politike koko terambere y'igihugu no kujana n'ibyagezwe n'Imana muri domaine y'ikintu cyose kigezweho nimba ari bya politike yeske bibiliya itubwira iki ku ndongozi z'igihugu yego itubwira iki itubwira yuko tububaha tubagamburukira tubasengera tukabasabira amahoro kuko batagize amahoro twe natwe tubwira je muri 2012 naragiye muri Israel gutembera Uganda biri muri Bibiliya ingene ibibanza bimeze nageze amahirwe ndajayo uzi yuko twe dusenga Imana ya Israel yego Mana ya Israel niyo tuvuga ko tuzoja ni Siyoni sivyo mugabo nasanze amapodium yaho mu mashengo so muri hambune yakagwe harya asoma Bibiliya ngaha ayi hejuru urona hatwe hari kabate gutya hariyo za mitraille oya bose biteguye kuja kugwana tubwira kuko bakwiye kuraba iyo definition ko umukozi w'Imana ni nyabaki muri commentaire baraza kutubwira kuko benshi nibo babigarutsemo ma commentaire Apotre igarukira kuja mu bintu vya politike tukuzi nk'umukozi w'Imana turagukunda mugabo numva natanguye kukwanka mu ma commentaire ntibanyanka ni uko kumenya kwabe kugera
Mm. Niho kumenya kwa kugera harimo hatakwanga muga bivanye no gutahura kwiwaho kugera ababona umengo uri gukora ibitari byo abarundi ndetse n'abantu bumva ikirundi abanyarwanda abanyamurenge baragarutse ko ku kintu c'ingene umukuru w'igihugu cyacu Burundi avugishwa canke akavuga ibigiye kuba ku Burundi n'ibitandukanye mama akavyita yuko ari ukwivanga nawe nyene ukava muri politique ukaja mu kozi w'Imana kandi wobaye umukuru w'igihugu ivyo bivuga ko iki no kudatahura uko isi ntimenyereye abakuru b'ibihugu bemera Imana bakongera bagasenga bagaca bugufi imbere yayo nk'uwo dufise. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeye nizera ko meze neza muri mwiriwe cyangwa muramutse naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sanzwe ikaze wese uri mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania, mu Kenya, mu Congo, Iburayi ndetse mu bihugu by'Abarabu ndavuga muri Tanzania, Saudite, abai Dubai, Canada, Australia, mu Swiss n'andi hose. Mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe aho no munsi twagira amahirwe yo kwakira umutumire udasanzwe, musanze w'umuzi, musanze w'umukunda mu bitandukanye, abantu benshi baramukumbiye cyane gose. Ni Apotre Isidore Mbayahaga Rehoboth niwe turi kumwe kuri uno munsi turakwakiriye kandi amahoro cyane. Amahoro gose mwaka mwiza kuri twese kabisa. murakomeye. Yego turashima Imana. Namwebwe gute? Je n'amahoro nta musonga. Misi myinshi twarukana mu mwaka uheze. Yego Misi yari baye myinshi hapo. Simike kubakunda na simike. Yego yego ku bantu aho kantu kubakunda na simike. Yego abantu benshi baragukumbuye. African TV barabakunzi bawe benshi cyane gose, ubona ko ibiganiro presque vyose babaza ati Apotre Mbayahaga turamukumbuye ari hehe? Ndahari ngaha. Uramutse abakunzi bahabawe hobe barangiza umwaka neza. Yego bwana nabaramukije bose abari muri hantu hose bari kuradondagura. Bijya bintu bivuga gute ningo bisamari cyashushe kugira ngo baramutse bose hamwe ndabakwitse hamwe. Yego abakunzi ni bahezagire cyane. Barasoma ama commentaire yabo kandi birampimbara, biratera intege kubona abantu bakurikirana ibyo washikirije. Yego umwaka wa 2025 umwaka waheze Mbayahaga ari umuntu amaze kugirirwa urukundo n'abantu benshi. Ni ibintu wakira gute? Ni ibintu ufata gute Apotre? Bivuze ikimanyu no kugirirwa urukundo n'urwango bibangikanye, ariko byose ni sawa. Igihambaye no kutagiranira urubanza n'umutima wawe. Ni byiza kuko iyo abantu bamaze kumenya umuntu uruhande ahagararako, kumwitiranya biraheza bikagabanuka. Jewe nshima guhagarara mu ruhande gukuri ntitaye ku manza canke ku ngaruka zabyo. Rero muri ico gihe rero jewe nawurangije neza kandi sawa. Yego kwe. Yego ati nkora ibintu ntitaye ku manza canke ku bizokurikira. Ariko kandi mbega iyo sindi mu ruhigi rw'abafana, sindi mu ruhigi rwo kugira ngo niteranye na naka. Umuhinga nawe yavuze ati ni wagomba kugira icupfa n'isi ntibizokugore, uzohaguruka uvuga ukuri isi muzotata. Urumva yego ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntihagire hari namwe duhagarara kiretse mu ruhande gukuri. Abadushigikiye rero urumva abona bakunda kuri nkatwe. Yego abatugwanije nabo turacabasengera Imana ibafashe bahinduke. Ni sawa kuko birashoboka ko umuntu ashobora guhinduka. Abiyumviye ibibi ko bahinduka. Yego barahinduka. None ntuzi ko Sawuli yahindutse nk'aka kanya. Yego bisaba kaya gato gahura n'umuco gusa kava mu mwijima ukamuga kanura ukabona. Ntuzi ko yaragiye Damasiko kumara abantu ari umwicaye. Hari ahure na Yesu ageze mu marembo y'i Damasiko. Bavuze Damasiko ni Damasi hariya muri Syria uyu munsi. Yaciye ahinduka umuvuga butumwa ko nyene abarahindutse. Rero twese turi abantu bahindutse. Nta numwe uzokumva ngo arasenga canke akorera Imana cagira gute atantahe ya kera afise y'ukuntu atarahura na Kristo yarameze. Uno munsi abihaye canke bafashe ingingo yo kumva yuko bokwanka koko bo bibandanya canke bohinduka mu kuri banyanka. Bibiliya iratubwira ngo tugwana saba inyama n'amaraso. Ikiri muri bo nico kinyanka. Naco nticanka jewe canke ikiri muri jewe. Kimuri wewe nawe ni nukuri ni Kristo. Yego. Yes, nuko ni Apotre Isidore Mbayahaga. Nta muntu nokirura cyangwa ngo ndira umusaya cyangwa ngo tugiranire imanza ngo aranyanka. Banze ko ari impemu mbi ziri muri bo. Nta kindi. Yego.
tutakubigarukamo tuzaguruka mu mwe mumbi none ubonye mu kiganiro cyacu cuno munsi kujya kugaruka mu mwe mumbi ndashaka kuba muri nziza Ego meye Sinapotre Isidore Bayihaga no mwaka wa 2026 abantu bose bamaze kuwutangura nizera ko bamaze kuwutangura neza cyane gose uno munsi tuza kwiga ku bitandukanye ariko kandi aho nza guhera kwanza mu buzima busanzwe Apotre nk'umukozi w'Imana umuntu umutima wiwe ufatanye n'inda umuntu ameze gute umutima wiwe ufatanye n'inda umuntu ameze gute ni umuntu afite ingorane zikomeye bo iyo bavuze ngo umuntu umutima ufatanye n'inda no kuvuga yuko uwo muntu ayoborwa n'inda aho kuyoborwa n'umutima ayoborwa n'inda yinda rero yitege ku mutima ni wa muntu usanga ibyo akora byose ataraba inyungu z'abandi canke ataraba ibyo ari karonona pourvike inda yiwe yuzura nta bindi umuntu ayoborwa n'inda rero nta nama nziza yo kugira nta kintu cyo kwanka umugayo yojamwo guhemuka ntibimugora n'uyo rero afise umutima uri hafi y'inda mwe nabo bantu barahinduka birashoboka ariko nta kindi gituma umuntu ahinduka uretse guhana na Kristo akaguhindurira umutima akakurema gushasha ukabicaremwe gisha urahinduka nta numwe yemereye Imana ngo imuhindure hama ngo inanirwe bose barashobora guhinduka iyo ahantu hari umugwi w'abantu benshi imitima yabo ifatanye n'inda societe canke ahantu hahurikiye abo bantu haratera imbere yogorana kuko ni gutera imbere biragoye iyo hari abantu mu kirundi hari umugani baciye ngo ntawe urondera umukunzi ku mukunzi w'inda bavyumva canke ngo ntawe usangira intama n'uwuyirya abantu ntiboja mu iterambere kandi bose ari abakunzi b'inda bose imitima yabo itegekwa n'inda kuko icotumye abantu bahuriza umutima hamwe kugira ngo bafashanye bashire hamwe inama n'umutima baje muri rya terambere umwe wese usanga ari umuselfish usanga ari wa muntu yikunda n'ivyo bintu biba bibonetse ababona yuko bitoba byo gusangira n'abandi ahubwo biba ivyiwe kagatima rero kukusahura gashakaza rero abantu bakunda inda bari hamwe biragoye yuko iryo terambere ryoba hagati yabo kuko umuntu akunda inda cyane burya bavuze ngo umutima uri hafi y'inda burya aba afise ikintu kiri kwifuza cyane iyo umuntu ameze uko ni ukuvuga ntiyigera bumbwa n'ibyo afise ntiyigera yumva ahagijwe n'ivyiwe yama abona yuko umenga n'ibyo abandi bikwiye kuba gwiwe kuko uwo muntu aba ari mu nk'ikintu c'ikimanga mu mutima ni urusuma nyenzi rurerure rutigera guzura iyo umuntu adashobora kuba rero umuntu abumbwa n'ibyo agenewe canke n'ivyiwe akaca agira umutima wo kubona ati nabijya byanaka byagomba kuba ibyo wanje uwo ni wa muntu adatinya no kwica uwundi kugira ngo amunyage ibyo afise uwo ni wa muntu agenda n'ishari ry'iterambere rya mugenzi we rero iyo abantu bagiraniye amashari ni ukuvuga umwe yubaka uwundi abomora canke uwundi agasanura ibyo canke ubundi nawe asanzaza agomba yuko iterambere ry'uwundi ripfa ahubwo byose bikabagwiwe rero ku kibazo barubajije iyo abantu rero bari hamwe bose imitima yabo iyoborwa n'inda iterambere ntiryobaho ko tubibona cyane mu masosiyete atandukanye ngaha mu karere eske akarere kacu biroshe ko gashobora gutera imbere karimo abantu bameze uko bo ubwa mbere hoho nta muryango buri ntore ni nk'uko ata muryango buri akagugu ibyo nibisanzwe muri sosiyete zose mwe n'abo bantu babaho mugabo bicika akaga bigenze gute iyo abo bantu bagiye mu bayobora abandi aho zijya ziba ingorane ego ego iyo mpemu mbi y'ubukunzi bw'inda impemu mbi yo kutanyugwa igiye mu mutima w'abantu bitwa ko baba barongoye abandi biba zishyitse ingorane mu bw'imbere hagiye umuntu abone neza y'abandi akabona yuko ahubwo iteka ryiwe riri mu gutuma abandi ubuzima bwabo bugenda neza akitangira abandi icyo gihe ntacyo bitwaye kuko muri ba bantu bari bameze uko twari turavuga ntibaba bari muri les organes de décision zifata ingingo rero ibyoye birashoboka ko mu karere hashobora kuba iterambere mu gihe
mwene abo bantu batagiye muri wa mugwi uyobora abandi. Yeah. Ego. Ego. Kubera ko bivaye n'akanya ndaza kunyarutsa cyane ariko nibaza ko bimwe bimwe tuzo turabishimangira ko cyane birashoboka ko umuntu ajya mu ishengero kandi akiri wo kwirigara. Akiri wo kwirigara. Kwirigara no kuvuga he? Kwirigara mwe mu ikari usanga abantu bicaye banywera inzoga zitandukanye ubunya amatabi n'ubusambanyi n'iki. Birashoboka ko umuntu ashobora kuja mu ishengero kandi akiri wa wundi akiri mu bwicanyi muri quartier aroga agiririsha abantu ejo ushobora kumusanga mu ntambara runaka. Ahubwo ishengero rero kubera bonyene Yesu yavuze ngo umuganga ntabaho kubera bakomeye, umuganga yaje kubera abagwayi. Abo nibo bakenewe mu ishengero ahubwo. None waruze ko byogeye ubutumwa bwiza y'abantu bose bari bagororose barahevye ibyaha buba bukivugwa none buvugwa kubera kugira ngo bajya nyene ubona kwiriga ari kuravuga bahinduke. None Yesu ngo batanguye kurungika abantu ngo bavuge ubutumwa bwiza nawe ndakiri ngaha abari ndaya imaraya zo kwibarabara bahinduza bavuga butumwa. Abari bisuma titubona muri Bibiliya bahinduka kuba bavuga butumwa. None byagenze gute? Ubutumwa bwiza bwabakuye kuri ayo marigara muri ko muravuga bahura n'ijambo ry'Imana. Uno munsi ne bariko bageza abandi kugakiza abwira abantu ubushobozi n'ubukomezi n'ingufu z'Imana ingene Imana yahinduye ubuzima bwabo. Rero nibaza yuko nta kibazo kirimo ahubwo bajya n'ibishengero bikwiye kurondera ahubwo akareba batumirwa kuba cyane mu ngoro y'Imana kandi ukwaje ntukamucira urubanza. Nimba yaje bya bintu atasokoje canka kinywa itabi canka inzoga canka ijya muri bwa busambanyi murekaze ahubwo aje nibyo byiza. Twese dukora niki vuga ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana ryamara kumushika umutima rizomwagiriza anigane n'umutima wiwe ejo usange ububasha bw'Imana bwarimanukiyemwo umuntu yahindutse. Twese twari hari none twari none turi mu ngoro y'Imana. Nezi ijambo ry'Imana ryadukuye ntitwari mu kabyiniro ntitwari mu bubare ntitwari muri ziyangaso zose z'abandi bose. Rero bajyaye ni ahubwo bakwiye kuba ari bo batumirwa cyane. Yego birashoboka. Kuja mu idini ni vyiza. Mbega idini ni iki? Ishengero rirubaka gapoto. Kuja mu idini si vyiza. Oya. Kuja mu idini si vyiza. Muri make abugara amashengero agasekisa cyarafise rezo. Reka dutandukanye idini n'ishengero. Ni ibintu bibiri bidasa. Idini riva kwa Satani. Ishengero riva ku Mana. Waravuze ngo idini ni iki? Idini kiyobya bwenge. Gituma abantu bakurikira ivyiyumviro by'abantu kanaka mu mategeko bishingiye ubwabo n'amadoktrine yabo bashizeho. Umuntu akumva yuko yagiye mu bintu byerekana ko ari we muntu Imana yemera no mu gihe byoba bigwanye ijambo ry'Imana. Ahubwo ko idini yiwe ari ryo ryiza. Abantu rero ntibahamagaye gukurikira idini, bahamagaye gukurikira Kristo, gukurikira Imana. Ugomba rero kuyoborwa ni gukurikira Imana, uyoborwa n'ijambo ry'Imana, ntiyoborwa n'ibyiyumviro by'abantu. Kuko Bibiliya tubwira yuko ijambo ry'Imana Bibiliya ni byahumetswe n'Imana kugira ngo byigishe abantu, bibahane, bibatoze indero kugira ngo bibe ibyizigiro bya kazoza. Rero umuntu agomba guhinduka ntakurikira idini, akurikira Imana. Mbere urazi amadini ni mwese angana iki? Ni menshi. None Yesu hari idini yaseze yadusigiye. Oya. Mu guvusoma Bibiliya ndazi uyisoma na gake. Sibyo? Yego. Wewe uyisoma gake ariko kenshi nabo bamaze no kuyigusomera. Hari ahantu bakwiye ngo Yesu yavuze ngo tuzose mu idini yitwa kanaka. Oya. Harahari. Oya. Yavuze ngo ugomba kugira gute kunkurikira niyanke ikora umusaraba wiwe tugende. Nta uzoshika kwa data nta mujyanye kuko ni jewe inzira ukuri n'ubugingo. None amadini yose aremera Kristo. Oya. None nimba atamwemera akaba ari we nzira ukuri n'ubugingo wari kurikiye iryo rindi umatayobye. Yego.
rero idini si ryiza kuko abantu benshi bashize mu ngiro imigenzo y'idini n'amategeko y'idini nubwo byaba binyuranye n'ijambo ry'Imana ngakishimira idini aho kwishimira ko yashoboye kugendera mu byagezwe. Uwo muntu usanga rero hari mu idini mugabo idini ryojo ni ikiyayuramutwe ikiyobyabwenge ni nk'urumogi mu bindi ni ukubwishyira mu rutonde rw'ibintu by'ibiyobyabwenge. Yego rero ni ishengero ni sawa mugabo idini wapi ishengero rirubaka none gapoto kubaka iki rirubaka societe rirubaka ubuzima rirubaka umuryango ahubwo nta n'ikindi cyubaka n'ishengero rikwiye kubaka. None mu ishengero inyigisho zitangwayo nizigisha abantu gutandukana n'ibyaha, kubuza abantu kuboregwa, kubuza abantu kunywa ibiyayuramutwe, kwigisha abantu kubana n'abandi amahoro. Ni bya bintu byigisha ko umuntu agira valere z'umuntu muri societe, aho umuntu ajya mu ruhande rw'ubutungane bakabuza abantu kubesha, bakabuza abantu kwiba, rikabuza abantu gusambana n'ibindi byinshi. Ibyo byose rero nibyo bituma societe yubakwa. Iyo abantu batabikoze rero ahubwo societe yasambuka. Ishengero rero icyo rikora rifasha abantu kubaka societe yabo. Iyo ahantu atamashengero ahari igihugu canke ico gice kiratera imbere kiraguka kiratera imbere koko canke uko bakira ku musenyi birashoboka kuko hari atamashengero ahari mugabo usanga hariho principe z'imibereho yabo usanga zitanyuranye n'ivy'Imana ishaka. Kuko iyo abantu bari mu bumwe sivyo tibagira amacaka buri muri bo abantu ugasanga bafise umwete wo gukora. Imana iravuga ngo aho babiri canke batatu bari ni hibiri sivyo kandi abantu bahuje umutima n'inama tashoboye gukora ngo kibananire gushikako Imana yagihezagira sivyo. Dogaje usanga rero Imana abo bantu no mu kutamenya kwabo ukubera bakora ibintu bijanye n'ibyo ishaka ikabasukira umugisha. Ndaguhagana nko mu Bushinwa hari amashengero ari reka muri za Korea du Nord nta mashengero ari mugabo bose ubwa mbere bahurira kubaha indongozi. Bibiliya tubwira ngo twubaha indongozi sivyo twubaha abatuganza tubasonere tubagamburukire ndetse tubashigikiza ibikorwa tunabasengera bagira amahoro. Hari akajagari wumvayo bose iyo umuntu abaye mukuru bamwubaha uko vision yiwe bose barayemera hanyuma ugasanga nta macakubiri ari muri bo. Bibiliya urazi yuko ivuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu niko Imana ivuga. Bariya nabo n'abanyabikorwa bakora ijoro n'umurango. Mwene abantu rero icagezwe c'Imana uko kimeze nubwo uwo muntu aba ataramenya Imana muga akaba ari kagenda muri principe zayo Imana yamuhezagira. Yego none ngahi wabura gusa n'ijuru ayo butunzi bwahamwise azoburo araburongo. None ko ngahi wacu hariho hantu hari amashengero menshi abantu basenga biboneka ko vraiment abarundi barakijijwe abarundi bashira Imana imbere ariko akamumengo abantu mengo nibo badatera imbere hari byo badakurikiza kugira ngo batere imbere. Reka nkubwire gusenga konyene ntibikwiye. Paulo yavuze ngo ukwizera kudaherekejwe n'ibikorwa kuba gupfuye. Cya kabiri jamwe baravuga ngo ni naba nuzuye mpwemu yera ni ngombwa mbe nuzuye n'ubwenge. Gusenga cyane ugasengera mu bugugu na bwa buyoboke nyine bw'idini mwane muvuga ubwenge ukabushira ku ruhande ukagira bya bene bavuga abajene minose ngo yikuyemo ubwenge urasenga mugabo ubukene ntibuhera kubera wamaze amasaha 28 yose urupfukamye kurasenga ntiwagiye gukora. Oro principe y'Imana ni ukuvuga ngo kora mpeze ibikorwa by'amaboko yawe kandi abantu kubera kudasoma ijambo ry'Imana rivuga ngo ikintu cyose cyashiriweho umwanya wacu. Hariho umwanya wo gusenga hari umwanya wo kujya gukora. Iyo kimwe kibuze rero uratunga muri ico kintu washizemo umwete cyane nico gituma uzosanga abantu benshi bahubira ngo baravugishwa abantu ugasanga ntibakivuga ikirundi no gusengera muri kora babazandara amate bya bindi sibyo
ariko nawe ifaranga ntumubaze. Mm. Niba abantu usanga bagendera muri bya bitangaza Satani aca haza agaca baha ubutunzi budaciye mu bikorwa by'amaboko yabo buciye mu ndoto no mu buvugishwa. Abantu bose bakagendana amasezerano y'uko ejo bazokuba baba mu etaje, abandi bazogura ama Mercedes n'ama V8, abazosanga bagira ingendo z'iburaya no na Amerika. Mugabo kubera iki ngo barizeye ngo niko Imana yavuze? No, Imana yivuze mugabo hari nacyo yakubwiye ukora. Rero usanga benshi rero naho baguye gusuma ugasanga mbere baranakenye gusumba babandi badasenga bakagwiza ibikorwa. Hama ikindi nacyo yerega ari abinyigisho abamisiyoneri batuzaniye. Batuzaniye inyigisho zo kudukenesha, ariko iwabo sizo biga. Ijambo ry'Imana basomye wabo sijye badusomeye. Twe batuzaniye ya mirongo ivuga ngo hahiriwe aboro, kuko rero bazobona ubwami bw'Imana. Bagaca badusomera ngo umutunzi ngo biragoye ko yokuja mu ijuru ngo kubera ngo vyomera nka kurya ngo kwingamiya ingamira yibona y'indogobo ngo kwicisha mu jisho ry'urushinga. Urumva ntiyocayo, c'est presque impossible. Donc abantu baca bigira muri kwikundira bwa bukene bibera boro bazobona Imana. Irindi jambo rekababwira ngo mwisi si wacu, ubuzima bwo mwisi na bugufi, ariko twebwe ubuzima bwacu nubwo mu ijuru aho tuzibereho ibihe bidashira. Abantu bagaca basakrifya bya bintu byo kuvuga ngo ubuzima bwo mwisi bakabireka ngo ejo mu gitondo hazoca haza ubundi bwiza bwo mu ijuru. Iyo mirongo bakayigenderamo. Mugabo kababa genda babara ikintu kimwe, kubera ko bo babizanye izo nyigisho zabo iwabo atariko zimeze. Nimba umutunzi atazoja mu ijuru, dufate ko na papa atazojayo, kandi ari nyene ubwerana siko mumwita. None nimba umutunzi atazoja mu ijuru, intebe ya uraza ibintu yikoze, intebe yicarako ni or massif, ni inzahabu zimwe, apana zimwe zizanzwe zitosoye neza ziriko n'utubuyenge. Inkofero yambara uraza agaciro kayo, uzogende ugure recherche uraza ugure research. Nimba umutunzi atazojayo, none nawe ntazojayo, iyo ntebe ko ari y'umukiro kuwego hejuru. Yabimize ko ntajura azojayo. Nico nico ngo byokubwira kimwe, sivyo? Nimba ari uko bimeze nawe ntiyojayo uriye. Oya. None uba byogenda gute? Hari inyigisho zimwe batubeshe, bo batubwire ngo dukunda ubukene. Mugabo bacu batubwira ati nimwabona ibintu bikayangana ku misozi muzocomenya ko ari ibihume n'ibintu by'ibisizi imwe, ibisigo byateye, muzoce mutubwira tuze kubibakuriraho, hanyuma mwebwe tubimure tubashire ku wundi musozi. Kumbe bya bintu bikayangana ni inzahabu n'amadiyama. Urabyumva? Bo bagende bano bagura ya mabuye y'agaciro. Mugabo twebwe bisho tuvuga ngo twebwe ngo byisi ntibituraba. Izo nyigisho sindi nyuma yazo rero. Muri maka abazungu baraduhenze rero. Baraduswaganije. No musi nico gituma babimane kundi bahera mu itiro. Mugaca munyaga mugaharura amatiro muzinzira. Kuya ko harura ibitese by'imodoka ngo avuye mu itiro ngo rya mbere ngo ari mu rya kabiri. Oya. Kwiza ibikogwa. Niyo mpamvu muri Afrika hama intambara z'agasakisaka. None ko batwigisha kutubaha, ariko indongo zabo bazubaha. Ubujagare bubi wacu urabone wabubaho. Oya. Ntibibaho. Bakatwigisha kudakora ngo dutega amaboko gusa ngo bitangaza bizokoroka bivuye mu ijuru. Bobo birirwa barahondagura imisozi bakora ijoro n'umurango, bazotera imbere twe dusigara inyuma misi yose. Kandi uzumenye umuntu agusumbye ubutunzi akubwira umuja. Nimba uzoja ruko uteza amaboko, ikiganza gisaba tishigira kingana n'icyo n'ikigihaye bibaho. Aho rero nuko Apotre, mbega ko Adamu atigeze abwira Eva ko hari cyamwa kibujije kuribwa, kuko abantu benshi bavuga ko ari abagore aribo bazanye icago ku isi. Nivyo igiko bivuga ko oya muri duruwa hari ibintu ntabwo ntayizi cyane. Hariho depressive zimwe umuntu akurikirana kumva. Hari ikintu bavuga ngo nul naissance ignore la loi. Tushobora kuvuga ngo je ngo nishuye umuntu
ngo kubera ngo sinarinze ko ari bibi ngo amategeko ntayo nzi uri imbere ya sentare nta muntu n'umwe n'utize duruba atazi ko kwica umuntu ari icyaha ibyo kuvuga rero ngo abagore ngo nibo bazanye icyago mu isi si byo icyago cyazanywe na satani ariko satani yaciye mu mugore amucamo gute umugabo yari yataye umugore agiye aba bantu bazoja kwiyerereza bamara iminsi abagore batazi iyo bari bazoja baza gushwana ngo hari abandi bagabo baciye muhira none umugabo atasima responsabilité ziwe mu rugo ubu yoza gutibira ke ku mugore gute aba mama ni beza baratubyaye n'abantu beza ibyago byarashitse kubera satani yagwishigisha no mu isi ariko ntituje ngaho ngo tuje guhava tugira abo twagiriza ngo nibo babi ngo abandi si babi oya ibyo byo kuvuga ngo abagore n'abazaya akaga sibyo ariko koko Imana yari yabwiye Adamu yuko hari ibintu bitemerewe hajya ariko Adamu ntiyabwira Eva none umva dufate ko ariko byagenze ikosa ni ryande sijyo uwo yari afise message ntayitange ikosa ni rya Adamu none abagabo ntitwazanye icagore igihe cyakigira ko ngahanye mbega ugize amahirwe mabi ugatwara umugore hakubera mubi arashobora guhinduka cyane uba watwaye ubutari gwawe Imana irashobora kuguha uwawe koko inyuma yo gutera aswata mu mahitamo ico nemera washa gutwara umugore yaguhishije ingeso washika mu rugo asanga afite ingeso mbi ico nemera arashobora guhinduka migo byo ko bavanga urumva ngo nsanze ari mubi cyahe ngo tutumvikanye ngo ndabivamwe cenza n'uwundi yo ni mweme y'ubunuranuze w'igitsiri oya wapi watwaye wabandi gute mu mahitamo wahisemo nabi gute hotrara abantu benshi nimba umugore atagufashe ku nguvu cyane ngo bamukurunguze ku nguvu umutima we waramukunze nawe akemera birashoboka ko abantu bashobora gusanga mu rugo hari ibyo batumvikanako mugabo ntibisobanura yuko mutumvikaye ucugira ngo ndagiye kurondera ubundi isi yose uzoyimara ntuzowihanganiye iki abagabo twese dufite ibyo twihanganira mu rugo nk'uko abagore nabo bafite ibintu byinshi batwihanganirako none abagore nabo bazoca bagira gute nawe niyasanga umugabo yashaka atari we nawe acagira gute ko bagabo mwihaye uburenganzira bwose none nagira yogire amahirwe bugatwara utari baharigiye mubana kabisa mu bihe bibi izo ni mwe mumbi zaje zukubwira abantu ngo ujya mugore warongowe ntiyari gwawe n'uwandi yari uwandi ninde yaje kumurekarama ngo avuga ati wari ntwaye umugore ujya niwe yari gwanje afutura kuvyo mabivugwa kandi abakozi b'Imana oya no abakozi b'Imana bireke kuko nahone urutaro ntiruragosora inshenga n'intete biracavanganye uravyumva iyo wigishijwe n'uwananiwe akwigisha ko ibyamunaniye ari byo byiza niba agenda ukumva inyigisho z'umupasitori cyangwa umuapotre cyangwa umubishop urugo rwananiye cyangwa akahukana azishigikira mugasiko kuri icyo nemera kimwe gusa umuntu akugoye mwubakanye ubasha kumusengera agahinduka amavyanse wihangana bikanka kandi Bibiliya ivuga ngo muba mubaye umuntu umwe nta na kimwe ushobora kubatandukanya kiretse urupfu cyangwa Yesu agarutse n'imbere y'ishengero icabona ari Imana nibyo barahira nta kizodutandukanye uretse Kristo aje gutwara ishengero canke urupfu ushobora gutwara umwe mugabo Kristo ataraza urupfu rutaraza aya wapi birashoboka mugabo umuntu akicira inzira kubera umutima we utagira ingufu canke izo nkomezi zo kwihanganira uwo mutwaro umuntu ugasanga yabivuyemwo yigiriye canke yarongoye uwundi kandi uwundi wa kabiri ugasanga bibaniye neza mu mahoro bagirana konta niba wajya kurondera indaya canke umuhabara kubera umugore yakunaniye
ntuzogende uvuga ngo urukundo umugore ari kumpa ngo ndaruhabwa n'umuhabara. Umuhabara ntatanga urukundo, atanga serivisi. Uri umukiriya. Uri umukiriya mwiza, nimba uriha neza aguha serivisi zijyanye na tarife wakoreye. Rero ni byiza ko abantu bagira umutima wo kwihangana. None aya ma divorce ari muri societe ari mu mashengero menshi kandi ashigikiwe ndetse n'abakozi Imana bamwe mu usanga nabo nyine bavyemera cyane. Nako kwanka ico. Abakozi Imana ashigikira aba divorce. Awapi abahukana nabo bakongera bakiyongera nawo kandi akavyeza. Oya ntavyo beza kuko ibyo bokweza byose ntibyera. Ntibishoboka. Oya. Cyagezwe n'Imana. Bitubwira ngo ni warongora umuntu yahukanye uwo bari babana yari umugabo cyangwa umugore akiriho ubusambanyi. Siko birivuga none Bibiliya ivuga ko ubusambanyi ari bubi. Wewe woza ukavyeza ngo nuko bagusutse kwa ihembe ry'amavuta ngo uri pastor cyangwa uri apote ukavyeza bikere bigakunda. Bishoboka. Oya. Ego. Eh. Apotre, wewe warabayeho ubuzima butari bwiza kumbure atamafaranga ubuzima bwo kurondeza ku munsi ku munsi. Ariko no munsi hari ibyo umaze gushikako. Mbega ubutunzi hari ico bupfana n'agakiza. Abraham sokuruza wo kwizera. Yari multimilliardaire. Yari umukire cyane. Isaka. Bavuga ko yari umutunzi ku buryo yaterisha ari n'abandi batunzi bo mu isi kabisa. Rero ubukire ubutunzi n'umugisha. Usomye muri Matayo 6, igice cya 6, 33. Aravuga ngo mubanze murondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Ibisigaye muzobihabwa nk'inyongera. Iyo umaze gushinga ibirenge neza mu gakiza ukamara kwitandukanya na sekibi, kwitandukanya n'ingeso mbi z'isi, sibyo? Ukabuzi gutandukanya iciza n'ikibi, ukamenya ibikorwa byiza bishobora kuzofasha kwagura ubwami bw'Imana. Imana yaguha uwo mugisha w'ubutunzi, sibyo? Muri ico gihe rero iyo umutunzi asangwa azi n'Imana birafasha cyane kubaka ishengero cyo kubaka agakiza kuko ya mafaranga yiwe ayakoresha mu bintu by'iterambere, mu by'impwemu no mu gufasha abakene. Urabyumva? Ico ni ikintu gihambaye cyane. Nta muntu yovuga ngo mbona abantu basenga bavuga ibitari byo bakavuga ngo abatunzi babona umuntu ko yagiye kuzimu. Si kuzimu, Imana yatanga umugisha. Canke ko yibye. Mugabo umubonye uwo munsi ntumuzi. Bajye abantu bejo usanga batunze cyane. Hariho benshi badanaje ivyema n'amagi. Ndetse bakayabamenera mu gahanga. Hariho ubuzima bagenze mugabo. Usanga bagenze imihara n'iyindi bagenda bikoreye igunira y'umunyu badanaza ku kabakure. Yararusha yarakoze. Baje usanga yarubatse amazu, yaraguze ibiduga, abana be barakize. Nkavuga ngo ujya muntu waje kuzima ntahaja. Yera ubutunzi bihekeranye n'agakiza. Bigira imbaraga. Bigira imbaraga. Ubutunzi berekanye n'agakiza bigira imbaraga. Okay. Igihe naho uzi ko kujya gusenga. Utarinda kugira amasengesho yo kwisonzesha indwi yose usaba Imana kugira ngo samedi uzorana n'amahera yabise. Ukabuze yuko imodoka iparitse harya. Zibyo? Irimwe ibitoro. Ukabuze yuko atamuhonye n'inzu aza kukubwira ngo mvira mu nzu. Ukabuze yuko ushobora kwambara ukaberwa canke ukajya akantu ushaka. Nakora he? Urakorera Imana. Ico gihe bigusaba usanga nta niba abantu ngo ndatinya no kuvuga ikintu nkuko kwawe. Ya yenda cyane na mutoya cyane mugabo. Ariko rero iyuzi yuko mu bakristo bari imbere yawe atawuja gucaho ngo mubwire uti uraraba unsigira ayaga kinga burya
biragoye Ego. Mm. Ego. Ego. ukaba uzi kuvuga ubutumwa atawuzotuma kugira ngo urangabire ikoti Ngo tugurire umukozi w'Imana. ukaba uzi yuko ikirato uzocigurira cyangwa ukabwira ngo ufise ubuzima nyene bwuzuye ukuri kw'ijambo ry'Imana kuzana uko nyene ntutinya ngo uyu mutunzi niyasohoka ngo ndagowe sinzongere ngomba Ego. aya Yes. uko nyine ico nzi kimwe igitondo ndakubwira uko hariho ishengero nzi si rimwe ni menshi Ego. batigira bahana icaha cakozwe n'umukire kubera azana ica 10 ca menshi Ego. azana ishikamwa rya menshi niwe agura ikoti ya pastor n'ibitenge by'umugore rimwe nawe ugasanga araterera muri minevare y'abana canke karuwaye benshi rero usanga niyo babareze bati umuntu yafatiwe mu cyaha iki n'iki n'iki ahubwo we wagiye kubivuga Areba hano. niwe bahana mugabo agasanga umukene wo muri iryo shengero banabonye gusa bati twamubonye ahagaze munsi y'icapa c'inzoga ariko araba icupa n'ikirahuri ingene inzoga imeze uza wumva pastorale yakoranye bakavuga ati uyu muntu mutaramure ndetse ntibanatinye kuguha satani mugabo ugasanga ibyaha by'abakire ntibiboneka ibyo rero bitumwa niho kenshi rero yaba abakozi b'Imana cyo hajya abantu b'abongereza n'abantu baciye ubwenge cyane bari barayibonye kera kuko abakozi b'Imana wasanga bakora nta wundi mushahara bafise nta kindi kintu kibafasha kihari niyo bapfuye abana babo baca bagira ingorane abapfakazi bagira ingorane bagira banke yabo aho baza barakotiza kugira abantu bakoze bati turahembwa NSS canke utundi tuntu kuko bamaze kubona ko hariho danje ni vyiza rero ahubwo rero yuko abakozi b'Imana bategeza gukora bagasenga muga bagakora n'ibikorwa birondera ibiterambere birondera amafaranga ukora akazi ntuje kuvuga ngo je nzotungwa n'ibyo abakristo banzaniye ejo nibabona ugiye kuzuravuga ibintu vyabo nta handi bagutegera bagutegera ati ewe bijya tukabibandanya baraba bizohava bikorana ko dusubira kuzatanga bya bindi igihe cy'ubuhereze cyaraheze iminsi 6 abantu nibakore ha mu wundi munsi baje kuvuga ubutumwa bwiza urimo abakozi b'Imana b'abarundi bakundwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi bivanye n'ukuri uvugira mu ishengero bivanye nuko kumbura udatinya kuvuga ikintu kumbure nuko naka canke naka yumva uno munsi dufise urukurikirane rw'abakozi b'Imana benshi mu Burundi n'umunsi bakorera mu bihugu bitandukanye ushobora gusanga nka Chris Ndikumana agiye gukorera iburaya mu bihugu vya Afrika abantu bakamwitabira uno munsi ikanguro ry'abakozi b'Imana mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari cyo ubona rizofasha mu iterambere ry'igihugu mu butunzi kugira ngo igihugu cyacu gishobore gusayangana nk'abakozi b'Imana nka mwebwe bo icambere hoho abenshi nibabaze bakanguke ubwabo kuko ntushobora guhindura abantu nawe utarahinduka ntibikunda tushobora gufata abantu ngo utangaze ko muzobana mu masengesho ukwezi kose mugasenga kuva mu gitondo gushaka umugoroba sivyo mudahagaritse utariyumvira uti none imiryango y'abantu zoshibaho gute kuko nimba wibaza yuko uzoja gusenga ukibaza ko mwijuru ari bazokumanurira ifu ujana muhira ntubyitege mwijuru nta mirima y'ibigori iriyo nta namurezi cy'ubufuzi iriyo nta miceri nta mavoka nta kintu na kimwe Imana ivuga ati naguhaye isi ndaguha n'ibibamwo kugira bigutunge ariko kandi zoheza ibikorwa by'amaboko yawe muri ico gihe rero tugifise benshi bameze gutyo ibikunda mu gihe tugifise abakozi b'Imana babona yuko bugira icyo uterereye mu iterambere ry'igihugu muri politiki y'igihugu politiki y'imibano n'amahanga n'ibindi bihugu muri politiki y'iterambere kanaka mu gihe abantu bagifise imwe zo kuvuga ngo uzoba wivanze n'ivyisi cyane potre none iryo terambere ryoza gute babona yuko umenga kuja muri politiki cyangwa gukora iki kintu cotuma citwa icy'igihugu umengura mwene abo tukibafise terambere ryoza gute henshi bavuga ko tamukozi w'Imana yoja muri politiki koko iyo ni myizerere y'amadoctrine nimwe by'amadini nakubwira ibyo nko mu batemwe do Jehova bakubwira ati kugira umukristo mwiza tukorera leta ntiwemera leta ntiwemera idarapo kandi ntuja mu gisoda nibyo bahagarara yego waze muri batemwe do Jehova ntibashaka kwakira umusoda cyangwa bamubatize oya
ntibemera idarapo ry'igihugu, voilà ntibemera politike y'igihugu. ah None abo bantu bumva bokorera igihugu ryari? Rero uraje kuvuga ati nuko tubona bateye imbere. Yego ni sawa muga bateye imbere bande. Nabahasengera. Canke nabari muri iyo myuka yabo. iyo myuka yabo None ushobora gusanga abantu bagira mwe nivyo muga bakavuga ati muzoza n'icicumi. Nawe ntiwarumvise gukora. Niba abandi batuma abantu kwiba mu miryango yabo. ego Sibyo. Iterambere ry'igihugu no kujana n'ibyagezwe n'Imana muri domaine y'ikintu cyose kigezweho. Nimba ari bya politike, yeske Bibiliya itubwira iki? Ku ndongozi z'igihugu. ego Itubwira iki? Itubwira yuko tububaha, tubagamburukira, tubasengera, tukabasabira amahoro, kuko batagize amahoro twe natwe tubwira. Bibiliya ni claire yakubwira yuko uburongozi bwose buva ku Mana kandi kabuha uwishatse. Sibyo? ego Mu yindi mvugo nabo n'abakozi b'Imana nkawe. Hawi bari kuri mission y'Imana yo gutunganya societe. nagira nk'umukuru w'igihugu canke uri mu buyobozi abaho wajejwe gutunganya igihugu z'abakozi Imana kabirikira atunganya abakozi imisozi n'ibiti n'amabuye ntatunganya iby'abantu. Mbega pastor w'urusengero na perezida wa repubulika cyangwa guverineri w'intara, umukozi w'Imana, Imana yizeye gusumbya abandi n'uyu we yizeye so yahaye benshi. ego None utwara ishengero ry'abantu 600 cyangwa 1000, ubundi kamwizera kuba buramatare w'intara agatwara abantu miliyoni 6 cyangwa 3, uzobazwa benshi ninde? uwo twara abantu benshi. None urareka kumwita umukozi w'Imana gute? Ariko kuvuga ubutumwa Oya aba nimwe nakubwira byo kutamenya. Yego ego abandi bige. ego abantu benshi koko kumbure barabikritika ko ati umukozi w'Imana aguma n'umukozi w'Imana nta kwivanga muri politiki. Amfe turumva baturoze abamissionnaire baturoze yuko umukozi w'Imana n'urya muntu akorera mu gashengero. Ego N'urya muntu avuga ubutumwa bwiza. None ubujejwe gucira imanza abane na ujejwe gutungana bw'igihugu cyose. Si Bibiliya bivuga wose umukozi w'Imana atunganeza abandi. Ujejwe umutekano ukuraba ingene abantu b'Imana badahungabana wose umukozi w'Imana. Hari ikintu je nasoye muri ibi bizi yatangaje. Je muri 2012 naragiye muri Israel gutembera bwa ndabe biri muri Bibiliya ingene ibibanza bimeze, nageze amahirwe ndajayo. Uzi yuko twe dusenga Imana ya Israel. Mana ya Israel niyo tuvuga ko tuzoja ni Siyoni. Sibyo? Mugabo nasanze amapodium yaho mu mashengo so muri hamvune yakaguharya asoma Bibiliya ngaha ayi hejuru. Urona hatwe hari kabate gutya hariyo za mitraille. Oya Bose bitewe kuja kugwana gihe cyose niwo mucyo. N'abakecuru mu isengero abayicaye ku ibasitori avuga ati hari ukorogana ncyasohoka kugwana. Urabyo uzurabe Israel niyo ifise pereza rya mbere ku isi Mossad. Sibyo? ego Kandi bose ni hanga y'Imana. Ngabo twebwe ibyo ntitubijamo. Batwavuga ngo Mana ya Israel. Urabyo? ego Mbega bobo iyo marese dusenga siyo yabo. Irabarinda kandi gusoma ko turinda. Sibyo? None ko nabone bafise byo kurinda igihugu cyabo. Bafise demisezi zidashoboka. Abo bantu gasanga isi yose barayiyogoza kuko ntibemere mwasi waba ahantu yoturuka. Mugasanga abantu bose ngo uyivanze muri iki. Yeske kuba umuntu w'imbura kimaze muri societe, kuba atacyo wofasha igihugu kigize ingorane, kuba atacyo wofasha gutere icyumviro cyotuma abandi bagira umutekano cyo hagira umubano mwiza, nibyo byiza Imana zo gushimira. Nico mbatse rero ariko matako baratubwira kuko bakwiye kuraba iyo definition yo kuba umukozi w'Imana ni nyabaki. muri commentaire baraza kutubwira kuko benshi nibo babigarutsemo ma commentaire apotre igarukira kuja mu bintu vya politique tukuzi nk'umukozi w'Imana turagukunda mugabo numva natanguye kukwanka mu ma commentaire
ntibanyanka niho kumenya kwaga kugera niho kumenya kwaga kugera harimo hatakwanga muga bivanye no gutahura kwibaho kugera ababona umengo uri gukora ibitari byo niko bimeze yes ubuherutse twabonye amasengesho y'igihugu ingorane nimwe mu ntambara ntuje mu bayitera mu bayisotora ntuje mu bayigwana ntuje mu bayikokeza muga niyaba inariho jya mu ruhande rw'abanguranye kuko Yesu yavuze ati hahiriwe abaremesha amahoro uzoremesha amahoro aho hari amahoro nyene uzoremesha amahoro aho yabuze ko hari hano bayabuza nabone nico gituma dusokoroka tukavuga ego uburutse tubonye amasengesho yo guzozera umwaka igihugu aho habonetse nandi bakozi b'Imana bagenda babazanye bijanye n'imbona kazoza nuko abaneze yuko ari abakozi b'Imana koko bamwe abapatiri n'abandi bamaze kwinjira muri politike koko ivyo onya biraduha icizere yuko canke hirya y'igihugu cyacu ushobora gutera imbere biciye ko abakozi b'Imana bariko baraja muri politike ikindi naco abarundi ndetse n'abantu bumva ikirundi abanyarwanda abanyamurenge baragarutse ko ku kintu cingene umukuru w'igihugu cyacu Burundi avugishwa canke akavuga ibigiye kuba ku Burundi n'ibitandukanye mama akavyita yuko ari ukwivanga nawe nyene ukava muri politike ukaja mu kozi w'Imana kandi wobaye umukuru w'igihugu ivyo bivuga ko iki no kudatahura uko isi ntimenyereye abakuru b'ibihugu bemera Imana bakongera bagasenga bagaca bugufi imbere yayo nk'uwo dufise ni uko iyo bemera uwabo canke ababo bakabona bo ntibigera baja mu rusengero ntibigera basenga ntiberogenza ibikorane iyo babonye perezida wacu rero bagati ibi bintu sibyo abantu benshi twakuriye mu isi yo kumenya ko umukuru w'igihugu ari umuntu w'igihume ari umuntu nyene adashobora kwegera abantu atoca bugufi ari gitangaza iyo babonye rero perezida ndayishimiye canke abagenero n'abakozi abaministri niki bakoraniye hamwe bariko bamaze bashimira ati uyu mwaka tumaze bageze uruhara mu kubaho kwacu abandi ntibavyumva baca bumva umenga yarakwiye kubuheba ibindi yari karakora kugira ngo yigire nyene gusenga oya siko bimeze bavyita ko ari gusesagura amafaranga y'igihugu gutegura ibikorane nabo gusesagura gute ko babigiye mu vyo gusenga bavuga yuko ivyo gusenga atakamaro kabisa ata mpamvu hajya abapfumu babo baragurira kwa gusa abo bataja gusenga oya oya ego kuba hari abakozi b'Imana abapatiri bavuga ibijanye n'igihugu mbona kazoza babaza kugira ngo abanyagihugu baronke umuco birashobora gutanga umwizero yuko canke hirya yejo bica bishobora gutera imbere nibirakomeye cyane ahubwo uko uzurabe muri Bibiliya canke mu gihe mu Isirayeli nta na rimwe umwami yafata ingingo atabanje guhanuza umuvugishwa cyangwa umuherezi mukuru baravugana canke Imana igahagurutsa umuvugishwa avuga ati genda ubwire umwami kanaka agira iki n'iki biyo kubona padiri hajya kubona apotre cyangwa pastor hajyaye ni message bariko baratanga kugira ngo bekrere na zijya ndongozi ziri harya bamenye ico Imana ishaka ku bantu bayo bijya normal ni byiza cyane anya umwaka wa 2026 kwitega iterambere canke impinduka ku gihugu kubona ibintu vyahindutse mu gihugu nagiye tuje tubona ko ari abayobozi runaka bafashe ingingo zo kugira ngo babeshuze ubusuma butandukanye iterambere kugira ishoboka n'ibyawe nakubwira bifise ibintu bihagararako icambere n'ubumwe kuba abantu bariko bakorera mu bumwe sibyo icakabiri hariho kubaha indongozi n'iyerekwa ryabo kuko iryo yerekwa riva ku Mana nk'uko uburongozi bwabo bwavuye ku Mana icagatatu no kugwanya itiro kugwanya itiro abantu bakagwiza ibikorwa cakane no kuzibira ahantu hose hozana n'inyigisho zicanishamwe abantu kuzibira umwasi kure nta kindi ivyo birashoboka mu gihe ivyo bishobotse iterambere nta ngorane zizoba abantu benshi bavuga yuko hari abantu bamwe bayajya canke barya amahera yoteje imbere igihugu abo rero nibo nese ukora mu perezida kwajya yego ihinduka ndabona gutera imbere kw'igihugu habanza kuba ihinduka ry'ivyiyumviro by'abantu changement de mentalité nta kindi
ego eh yes mu gusoza ibiganiro cacu uno musi mu mwaka wa 2026 ariho kandi nkuko nyine bariko bivuga ati ifoke umuntu hageze ya defend igihugu ashobora kwerekana patriotisme ugukunda igakaranga mutima ko gukunda igihugu ije kinobwira abarundi basanzwe dukurikirana uje no gukunda igihugu mu mwaka wa 2026 bitandukanye n'umwaka uheze bivanye n'intambara zariko ziravuga kuri réseaux sociaux n'ahatandukanye mbega uyu mwaka ubona ko abarundi n'igikibo kwiga ukaranga mutima k'igihugu bo akarangamutima y'igihugu ho ntigahinduka ni kakande no kugumanisha aka no gutwara igihugu gukunda igihugu cawe no kugumanisha aka no gutwara igihugu kugwanira igihugu cawe kukivugira ingingo ya 72 bizwa shingiro ihamagarira buri murundi wese guhaguruka hagwanira igihugu ciwe akakiburanira cyangwa akivuga agakora ikintu cyose gishoboka mais pour la protection y'igihugu ciwe muri ico gihe rero ni jambo ry'Imana ico rivuga abarundi ntibashira isoni ngo baje gutukana abantu sibyo ntibaje muri ba bantu basotora abandi mugahageze kwivuna bamenye yuko ari umuhamagaro wa buri murundi wese niko bimeze yego kumengo abarundi ntiyari wo muco kumva yuko kugwanira igihugu gusanga umuntu ahubwo abarundi bo nyine ubwabo aribo baja kugituka bo biragoye kuko musanzwe muri Israel ico gihe nariyo hari amasasu bigeze kuvuga hari kwa gatabo navyibuka avugira ahantu y'hotel narindi ndabaza bafise umunsi wo kwisonzesha washinzwe ngo kugira ngo bibutse bigishe n'abana babo yuko hari itariki imwe Hamani yagombye kumara abisirayeli ku isi yose yagombye gupfa bavyumva hari iteko ryo kubamara ryari rihari uwo munsi baravuga bati tuzokwama muri uwo munsi twigisha abana chaque generation izo kwamizi yuko hariho umunsi Imana yaturokoye idukura amaboko y'umwanzi twagira dupfa noneho rero uwo munsi nta muyahudi cyangwa umwisirayeli yemerewe kurya n'igitungwa ntigituruka n'imangazini hari isaha igeze saa 9 ntibasubira kuga naho uzana amafaranga bakwemera nta numwe atembera mu ibarabara kiyese polisi n'igisoda uwo munsi rero numve ko zivuze ndabaza ntihabaye iki bati uwo n'umuntu barashe bande abapolisi hari itegeko yuko babonye umwisirayeli atifatanije n'abandi kwibuka yuko igihugu cyabo kigeze kuba gifise abantu bagomba kukimara bakabona umuntu atavyubahirije baca bamwagiriza ngo yifatanije n'abandi bagomba kubamara kuvuga yitandukanije na bene wabo bo bafise iteko ryo gushyira mwico mu yindi mvugo rero ibintu byarabuvuze dushobora kuba abarundi ufise ibyo tudahurizako ni normal n'abavuka mu ndimwe ntibahuza kuri byose mugahageze yuko igihugu itongo rusangi rigira umuntu wundi azaranye inyuma atari muri uwo muryango kuza kugomba kurivoga cyangwa kugomba kugihagira ivyo dupfa byose bica bibanza bikacikwa ku ruhande uyu muntu n'umwanzi wa twese tuzokosora ibyacu mu nyuma ariko tubanje kumwikurako mu yindi mvugo rero hagaze kuvugira igihugu hagaze kugwanira igihugu hagaze kukiburanira rekonfli ufitaniye na mwene wanyu zija pembere mukazusubiramo mu nyuma mugabe igihugu kiri safe yes igihugu kiri safe yes Apotre ndagushimiye cyane gose ku mwanya wanyu washoboye kuduhereza ubona ko mufise akazi kenshi muri kino gihe ariko twizere ko kandi abarundi babakeneye bazozo barabaronka ubugira kandi muri uno mwaka babuze cyane pe muri no myaka nabuze pe nabuze nawe sapo narayivuyeko twari ibikorwa byinshi ariko twizere yuko bazokuronka kandi kandi kibazo uzonke yazo telefone mugabo yego murakoze cyane Imana ibahezagire yego merci beaucoup wose wadukurikiranye kuva ku ntango gusha kumere ya Apotre Isidore Mbayahaga Rehoboth benshi musanze mukunda ku mbuga zitandukanye uno musi twayazi kandi komata ya musi baza kutubwira uko makiro kinengere cyacu cuno musi asante sana